henge nkubwire muntu w'Imana, Imana uko bisa kose, uko bimeze kose, aho wageze hose, garuka kwaso. Haleluya. Garuka kwaso, sagufitiye imbabazi nyinshi. So ariko arababazwa n'ubwo buzima uri kuramena. Umva Imana birayibabaje. Umva so ndiko mvuga data wa twese wo mwijuru. Ariko arababazwa n'ubwo buzima urimo. Ibyo uri kuragenderamwo arababaye. Bakunzi bahore CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko tutangura kuganira, reka tubanze twishire mu biganza by'Uhoraho. Mwami Imana, nje imbere yawe nguhimbaza, ntazira izina ryawe, n'ibyaremwe byose bidahengeshanya kugushima no kugushira hejuru no mu ijuru. Nta kindi bakora, abasagati n'ibinyabugingo ntibahengeshanya kwikubita imbere bavuga ko wera kugororotse. Nanjye Mwami Imana nifatanije nabo mvuga ngo urera Mana, uragororotse Mana, uri umugwaneza Mana, uri umunyabuntu Mana. Oh haleluya, we ntusinzira ntuhunyiza ku bwacu, niyo tuzimiye uratuzimurura, kuko wowe urutegeye ibiganza bakuza ko bose. N'uyu mwanya ndasenze Mwami Imana ngo abazimiye bagira ishaka n'umwete wo kukugarukako, kuko wamutegeye ibiganza abarushe n'abaremerewe. Ni nako n'ijambo ryawe ribivuga ngo baze kuri wewe ubaruhure. N'ubu ndazi ko hari benshi barushe, ariko ndasenze ngo hamwemuyera ukora umurimo mu mitima yose zo kumvira ijambo, kugira ngo bose bagaruke ku mwami wacu, kuko aradukunda. Umwami wacu atwitayeho, umwami wacu atugirira neza uko bukeye n'uko bwije. Umwami wacu nta na rimwe atera umugongo abaje bamugana. None muvyeyi mwiza, ndagushimiye kuvyumvise kandi kuwemeye kubikora. Hanyuma icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe, nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Rero ijambo Imana yampaye kuganira namwe uyu munsi yavuga ngo aho wazimiriye hose garuka. Haleluya. Iyo wagiyemo byose garuka, umwami agutegeye amaboko kugira ngo akugirire neza. Amen. Ukuri hari igihe umuntu agwa mu bintu akumva afise n'isoni. Umenga Imana ntiyomwemera, umenga arateye isoni, umenga Imana ntiyomwumva. Nukuri je kera iyo culpability nahora ndayigira, nkumva yo nakoze ikintu kitari ciza, nkumva ndafise n'ubwoba bwo kuza imbere y'Imana, nkumenga ndateye isoni. Ariko ngenda kubwira kujya umwana naho yoba yakoze ikosa rimeze gute, imbere y'umuvyeyi wiwe akaza akamusaba imbabazi, ahubwo umuvyeyi aranezerwa ko abona ko umwana yarokonesheje ikosa yakoze. Haleluya. Umuvyeyi aranezerwa akabona ati kame mu mwana yahindutse, umwana yakozwe ko nibyo arimo, akumva biramunejereje. Rero nukuri aho uri hose garuka. Nukuri garuka ku Mana. Imana ntiyanka umuntu, Imana yanka icaha gusa. Haleluya. Imana ikunda abantu bose, ariko icyo yanka ni icaha. Reka rero dusome ijambo ry'Imana. Turasoma muri Luka igice ca 15, duhere ku murongo wa 11 dushikane ku murongo wa 20. Haravuga ngo umugani w'umwana w'icangazi. Kandi yarababwira ati, habaye umuntu yari afise abahungu babiri. Umuherereza abwira se ati, data numpiraga ijyanje, abagaburira itunga ryiwe. Iminsi mike iheze, umuhererezi akoranya ibintu vyiwe vyose, aragenda aja mu kindi gihugu ca kure. Ashitseyo asesagura ibintu vyiwe mu buhumbu. Abimaze vyose, ikigoyi gikomeye gitera muri ico gihugu, atangura gufutana. Aragenda ashumba ku muntu wo muri ico gihugu, amurungika mw'itongo ryiwe kuragira ingurube. Yifuza guhazwa n'ibishishwa ingurube zarya, ntihagira n'ubimuha ngo yumvirizeko. Yisubiyemo. Haleluya. Yisubiyemo.
aribwira ati abacangero ba data bangana kuriya kandi bahazwa n'ibyo kurya bakabisigaza, nayo jeho inzara iriko iranyicira hano, reka mve hasi nje kwa data ndamubwire nti data, nacumuye kuyo mwijuru no mu maso yawe, singikwiye kwitwa umwana wawe, fumungira umucangero wawe. Ava hasi aja kwa se. Se amubonye akiri kure amutera akagongwe, arirukanga amugwa mu nda aramugumbira. Amen. Murumva uyu mugani umwami Yesu yaciye awucira abigishwa biwe, arababarira ati habaye umwana w'icangazi, ati uyu mwana yaragiye abwira se ati papa, urabona ibintu dufise ngaha rero, je mbona byo bavyiza yuko wotugaburira umwe wese akimenya. Ngira ngo sakinavyumva, ngira nibaza ko yoba yaranezerewe, avuga ati umwana yakuze, agira ateza imbere ibintu umugabane wiwe. Nibyo niyumvira, si vyanditswe ngaha, mugani nibaza ko se mu kubikora yiyumvira ko uyu mwana azobikoresha neza, agize yerekwa yumva ko akeneye nawe kuba independent agakora. Hanyuma ngo sagira iki, ngo arabagaburira umwe wese amuha umugabane wiwe. Hanyuma ngo wa muhungu acakora iki, ngo acarabyegeranya byose, ngira n'ibyo agurisha aragurisha, aca afata akayira akwetera ikashi ku mufuko arigira. Ngo ashitse ahantu yagiye atangura kuryoherwa mu miziki, aja mu mabwata, aja mu bubara, mu bakobwa, ngo amva ngo arayonona ya mahera yose. Nayo razi iri kurajya utari kusubizaho biroroshe cyane guhera, ngo bwa butunzi bwose buramuherako, bumuhoze ko ubwenge busubira kugiye. Aravuga ati none je ndabigenza gute? Aja kurondera akazi yaronse, ngo yaronse akazi ko kuragira ingurube. Haleluya. Ngo yaronse akazi ko kugira iki, kuja kuragira ingurube. Hanyuma ngo ntiyaronka n'icarya, ngo akifuza kurya ibishishwa bisigajwe n'inzi ngurube, nazo ngurube ntizamusigariza. Ngo arababara, arasonza, inzara iramurya. Bantu b'Imana, uyu munsi abana b'Imana benshi bararushe, bararuhiye mu vyaha, bararuhiye aho hanze, kandi umwami Yesu Kristo adasiba guhamagara uko bukeye nuko bwije, ngo abarushe nimuze kuri jewe, abananiwe nimuze kuri jewe, ati muze mwikoreze ingata yanjye irahautse. Bantu b'Imana, nukuri rimwe na rimwe je haraho mpora mvuga ngo abantu harahongira bibaza ko ibintu atari byo, ibintu vy'Imana atari byo, hari igipindi cy'abarokore bakunda barifyinira n'abantu, nukuranyumva n'abantu bataye umutwe, n'abantu bagize ngenda babwira ibi bintu bantu b'Imana birakora. Iri jambo rirakora, iri jambo ni iry'ukuri. Yesu yikorera imitwaro y'abantu. Yesu umva, Yesu aracyatabara n'isaha, Yesu aracakora na bugingo n'ubu. Haleluya. Yesu aracagirira neza abantu biwe n'iyi saha. Abamuhungiye ko araba abategeye ibiganza ngo bagirire neza. Haleluya. Abajeni bararusha. Mbega murazi yuko n'ubwenga buguha. Erega kenshi muze mu birabe, iyo umuntu ari mu ngorane n'ubwenge buratakara, ntashobora gushira n'ubwenge kubwiye. Ariko hagiye utekanye ugasenga Imana, ukicara ukiyumvira, Imana ishobora kukugurira umuryango utopfuye we uniyumviriye, ukava muri ubwo buzima bubi urimo. Haleluya. Uyu muhungu
aragenda araragiye izo ngurube yifuje kurya ibishishwa. Mugabo ngo arasubira aricara hamwe ariyumvira, ati jewe ubu buzima ndimwo, atego je narakoze amakosa, ego arayumva. Urumva ko mpemu yera yadodoye ku mutima wiwe akamwemeza ko yakoze icyaha, ati rero byose narahemutse, uyu munsi data ndumva bigoye ngene ndamwubahuka imbere, yarampaye umugabane wanje kandi umugabane wanje nawupfishije ubusa. Urumva ati nawupfishije ubusa, atari kuko biri kose hako jewe nja kuba umuja mu gihugu c'amahanga nkabura n'iconja, ngira ntume ngenda kwa data hama ndamwinginge ndamubwire ngo papa nukuri ntibikwiriye ko ngaruka mu bana bawe, atari kiconje kugusaba, ndashaka kugusaba ngo mbabarire. Ikigira kabiri umpe basi jewe nje gukora mu mirima, nje gukorana n'abakozi kuko abakozi ngaha barajya bagahaga, umwe basi ndoga iconje. Haleluya. Murumva ko yigiriye inama nziza, yigiriye inama nziza. Uyu munsi hari abantu bigira inama mbi, ugasanga baragiye mu buzima butari bwiza, bagiye mu bintu bitameze neza, kuvuga ati jewe reka mpungire ku Mana, ugasanga ahungiye mu bindi bintu noneho bimwafonsa gusumba. Hari abo tubona bagiye mu rumogi, hari abo tubona bagiye mu busambanyi, kava kuri uyu mugabo aja kuri uriya, uyakaguta, imivumo ikirwa inyuma yawe bakuvuma. Buriza abadamu barusambura ingo z'abandi, ubu hariho n'abasambura n'izabo kubera Satani ariko arahangayikisha imitwe y'abantu. Ariko uyu waririmbura aravuga ngo ubuhungiro nsigaranye ni bumwe. Haleluya. Inzira imwe yotuma mba muri iyi situation ni imwe gusa, nuko ngenda ngaca bugufi ngasaba imbabazi, hama kanshira mu bakozi. Hinge nkubwire muntu w'Imana, Imana uko bisa kose, uko bimeze kose, aho wageze hose, garuka kwaso. Haleluya. Garuka kwaso, sagufitiye imbabazi nyinshi. So ariko arababazwa n'ubwo buzima uri kuramena. Umva Imana birayibabaje. Umva so ndiko mvuga data wa twese wo mwijuru, ariko arababazwa n'ubwo buzima urimo, ibyo uri kuragenderamwo arababaye. N'uyu mugani Yesu yaciye, uyu muvyeyi nta mahoro yasubiye kugira, ngo yaguma ariko areraguza, avuga ati umwana wanje nkubaguye he, umwana wanje tushaka tureke n'Imana tuvuga abantu. Iyo uzi ku mwana wawe utazi ivyo arimwo, iyo utazi ivyo arimwo, umutima wa mutuntu wama wumva n'akantu gakomite, mbega ni waje umva ni telefone ukavuga none bagira bambwira inkuru imeze gute, kubera utazi ubuzima arimo. N'Imana irababazwa n'ubuzima buburimwo. Haleluya. Imana ibabazwa n'ubuzima bubi urimwo. Hanyuma uyu muhungu aravuga ati jewe uko biri kose ndagiye, ngo acaraza. Se ngo ntiyarindiriye kwaza. Nico gituma haje kenshi araho nkunda kuvuga abantu ntibanabitahure. Burya Imana ntikeneye imbabazi, ntikeneye ko tuza kuyisaba imbabazi Imana. Sivyikeneye. Iki ikeneye kuhinduka. Haleluya. Ikeneye kuhinduka ukagenda uko ijambo ry'Imana rivuga, ugakurikiza amategeko yaso. Haleluya. Imbabazi z'Imana zirahari. Imbabazi z'Imana zirahari ku muntu uwo ari we wese. Haleluya. Ngo uyu muvyeyi ngo yaciye yiruka, umwana ga ntiyamusavye ikigungwe. Rofeti ko papa yahagurutse akiruka kuja kumusanganira, imbabazi yari yazimuhaye. Haleluya. Naho umwana mu nyuma yabivuze
yabivuze papa yamaze gutanga imbabazi, ntabwo akibona yaranezerewe ngo aza amugwa aramugumbira. N'Imana yacu niko imeze. Iyo ubonye umunyabyaha umwe yihanye, mwijuru havuga impundu. Haleluya, haleluya, mwijuru havuga impundu. Rero vy'ukuri raba ubuzima urimo, uko butaguhimbaye wewe niko n'Imana butayihimbara. Haleluya, kuko Imana nta muntu n'umwe yifuza kwabaho nabi. Imana nta muntu n'umwe abaho yifuza kwabaho nabi, ariko Imana ishaka ko umuntu wese abaho neza, abaho mu mahoro n'umunezero, afise bikahimbaza Imana, afise byinshi ashima Imana, partage n'abandi. Umva, Imana yifuza ko nk'abana bayo tubaho mu mahoro n'umutekano ntangere. Haleluya, haleluya, Imana yifuza ko tubaho twese mu mahoro no mu mutekano ntangere. Rero imbabazi z'Imana zirahari, nk'uko uyu muvyeyi imbabazi zari zihari z'umwana wiwe, akimubona gusa kiza ajya kumusanganira. Nawe rero Imana igufitiye igishika cyinshi, irifuza kukubona uvuye muri ubwo buzima urimo. Mana Data rugira byose uri mu ijuru, sindambirwa kugushima no kugushira hejuru, sindambirwa kukuninahaza no kugukengurukira urukundo rwawe n'imbabazi zawe nyinshi ufitiye abo waremye bose. Ese compa uyu munsi iri jambo mwe muyera kariherekeza, rikagira ubushobozi bwo gufasha imitima myinshi irusha, imitima myinshi izimiye, imitima myinshi itabona inzira. Mwe muyera bakabona inzira yo gucamo, ko atayindi hari atari muri Kristo Yesu. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icyubahiro n'amashimwe yose aba yawe. Nkaba ndabisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.